kwihenduza ngo ibanze nze ndabuhwanije kandi ubugomba no guhwera ndababari upapa wacu dukorera ranku wanku wundi upapa rero ndababwira nubwira si papa wiroma novuga ko ari papa se wa papa numwe yazana inama mu bakuru bo mwijuru ikababera gakura maze bakijajaniwe jambo w'Imana ati ndamanuka bamanika ariko ndabakize reka iyo mana yo mwijuru tuzogume tuyikorera niya karoro uhore sinka cakidara mudande Nebukadineza yaza kudararangira ahantu Babuloni ararikira abantu bose kugisenga umusore Saduraka na Meshaki na Abedinego tishigireho sha ico n'igishushanyo kandi nko mwisaye kinyuma cari gikubitiwa hasi asanze baza bigendagendera mu muriro urigara nk'ugenda uritongo ritagira amatati aho iryo tongo ndakubarira n'umutima wawe mugenzi Nebukadineza ngo yaciye atangara bimutera gutabaza ati rero ntabariza ko kuva ku mukuru no kutatayindi imana yo gusengwa atari imana ya Saduraka na Meshaki na Abedinego ngiri umwana hi Babuloni nawe ndazi ko ari imana yakugiriye nk'ivyo nta woba waraciye aho bacereze ngo bagucakire banakwice iyo mana itazi gukangwa na biracice ikabagucishamwo yivugire ngo ame uwo mwami wanje nzama ndamuyaga nk'abaraho biyazi kiyaga kibabereye agahwekere bagira bahwere barabigishwa ngo ico gihe barakura amazi mu bwata ariko bugashishikara ku bwata ariko kuberanye n'ubwami yari muri bwo ngo abwira ikiyaga ngo hora bose ngo aho rero tugiye gukira ndababari abizera tugiye gukira ariko mugabo rero dukura cyane mu mpwemu kuko tutakiri kure y'ukwihana kwa babandi usanga bihanye ukwihana kuvanze no kwihinguza abo kuba maso kurusha abandi n'abasenzi kuko ariyo masigasigi ishengero hajya hageze aho abasenzi basanze arabasanzwe bose Satana cabaswiragiza nk'imiswi y'inkoko none bakozi b'Imana Nehemiya we amaze gutwagwa ari nyagani Babuloni Yerusalemu ngo ntihacice umushaka haracica umushaka nk'uko ishengero risanze ari abasenzi bamaze kuba abasezi cyangwa abasenzi nta kindi kiba gisigaye atari uko Satana asigara yihaya ngo twarahuye ndabahumya amaso ahahora indirimbo hasigaye ibihari mbere hari naho bahakwa guhambana umuhinga n'ugukorera iyo mana yo mwijuru nayo ikikorera imitwaro yiwe kuko ari umuriro utongora itabiye umuntu atabutungane witura n'abatware yo twara kugo rubanza botwenga bakaca bamubwira nubwira ngo ya mama twara utamena kuko utamenya ico wubaho ukaza kubaho kita yuba yubica isahani Satani yari rakubutakiye iyo mana yacu ngo yihorera nk'itahara ariko ruhuya rahungura ugutwi yabariye yo nangwa agenda ninewe nawe ngo yari umushinga ntaye w'amashiringisha wasawa cayishiramo kwigira itarushishi ngo ashike mu rutarusize arasinzira ngo yayisize imaze kubashira ku rusisa wasawa kuko abonye kwa rushizwe ngo nshira mu kiyaga yera yambonye haleluya abantu rero nkunda kubabwira nubwira ngo zamurajya bakajya bakaca bajya n'ibitari byabo aho kujya 4 ngo 5 kibi ca 10 c'Imana abakristo bo bamanyura yose aho kujya 9,000 ngo 1000 kibi ca 10 c'Imana abakristo bo bamanyura yose sinzi ko Imana isigaye ituri gatugwa hasi nasuzumye muri Yesu nsanga basumba bose bo mwisi bamwe nabo mu rushengero kuko biba bakibana Imana kandi menyera kuri bitaraba hajya mvuze ko bayibitabona no bambeshe bayibibona ikacibarira Yesu ngo ntubonaga Yesu bamwe baza gusanzarira ku musaraba ingene bansahura nayo ngo ibyabona 2 cyangwa 3 biracindisha umuntu canke bikamucindanishiriza iyo mana tuziga ko byinshi kandi byiza yo yifise ibyabona 66 bigize Bibiliya n'ibiki 1266 reka ndabisozerere ko nsezera icabona ca mbere c'Imana n'itanguriro kuvayo abarewi guharura gusubira mu byagezwe Yosuwa abacamanza Rusi kitabo ca mbere ca Samuel ca kabiri ca Samuel kitabo ca mbere c'abami ba kabiri ngoma ya mbere ngoma ya kabiri Ezira Nehemiya Esiteri Yobu Zaburi Imigani Umusiguzi Indirimbo Yesaya Yeremiya Ucura intimba Ezekiel Daniel Hosea Yoweri Amose Obadiya Yona Mika Naumu Habakuki Zefania Hagayi Zekariya Maraki ni Matayo Mariko Luka Yohana byakozwe n'intumwa abaroma cece mbere c'abikorinto cece kabiri c'abikorinto abigaratiya abanyefeso abifilipi abikorosayi cece mbere c'abitesalonike cece kabiri c'abitesalonike cece mbere ca Timoteyo cece kabiri ca Timoteyo ni Tito Filemoni abaheburayo Yakobo cece mbere ca Petero cece kabiri ca Petero cece mbere ca Yohana cece kabiri ca Yohana cece gatatu ca Yohana Yuda n'ibyahishuro Yohana nahacu rero kwihana tutarahambarirwa niyo mani haruri karinze guharuza karikatiri kuko hanurwa kenshi akagamikizosi atazobura kuvuna kugwa giturumbo katagira gitabana
iyo mana tuziga ko byinshi kandi byiza ikidushira ku bici 1266 bigize bibiliya igitabo cyitanguriro kizwe n'ibice 50 kuvayo n'ibice 40 abarewe n'ibice 27 guharwa n'ibice 36 gusura mbyagezwe ni 34 yosuwa ni 24 abacamanza ni 21 rusi n'ibice 4 igitabo cya mbere cya Samuel kizwe n'ibice 31 cya kabiri cya Samuel ni 24 abami ba mbere ni 22 abami ba kabiri ni 25 ngoma ya mbere ni 29 ngoma ya kabiri ni 36 Ezira n'ibice 10 Nehemiya n'ibice 13 Esiteri n'ibice 10 Yobu n'ibice 42 Zaburi niyo ya mbere ifise ibice 150 haca haza imigani ibice 31 umusiguzi n'ibice 12 indirimbo n'ibice 8 Yesaya n'ibice 66 Yeremiya n'ibice 52 gucura intimba n'ibice 5 Ezekiel n'ibice 48 Daniel n'ibice 12 Hosea n'ibice 14 Yoweri n'ibice 3 Amose n'ibice 9 Obadiya yaranditse nta gice na kimwe yashikanye urumva ko abavugishwa n'Imana na kera bamwe basumbana mu ibango uhuye n'umuntu agusumba mu ibango ntuzocitare haca haza Yona ibice 4 Mika n'indwi Nahumu ni 3 Habakuki ni 3 Hagayi ni 2 Zefaniya ni 3 Zekariya ni 14 Maraki ni ibice 4 Matayo ni ibice 28 Mariko ni ibice 16 Luka ni 24 Yohana ni 21 ivyakozwe n'intumwa n'ibice 28 abaroma n'ibice 16 Korinto ya mbere n'ibice 16 Korinto ya kabiri n'ibice 13 abigaratiya n'ibice 6 abanyefeso ni 6 abifilipi ni 4 abikorosayi ni 4 cete ca mbere ca Tesalonike kigizwe n'ibice 5 ca kabiri ca Tesalonike kigizwe n'ibice 3 cete ca mbere ca Timoteyo